Kaze murakiriwe mwese muriko murumviriza kuno musi mw'ishure ry'isabato, aho twiga icigisho c'ishure ry'isabato buri musi. Uno musi ni tariki 3 z'ukwezi kw'indwi muri 2021. Tutaratangura dusenge. Data mwiza nushimwe, tugusavye kugira ngo uze utweze, utubabarire aho tutagenze neza guhera uno musi mu yindi misi yose, maze uduhe kwiga no gusobanukirwa, nuduhe mpwemu wawe yera abane natwe mw'izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. Icigisho cacu c'uno musi citwa indushi n'abagarariji, kaba ari ic'igihembwe ca gatatu c'uno mwaka. Isomo ryo kwibukwa riva mu gice ca 10 c'igitabo c'Abikorinto. Isomo dusoma n'isomo rya 11. Abikorinto ba mbere 10:11. Aravuga ngo ariko ivyo vyababayeko kugira ngo bitubere akarorero kandi vyandikiwe kuduhanura twebwe abashikwako n'amaherezo y'ibihe. Intango ya kino cigisho itubwira neza yuko ibikoko vyinshi, yaba ari ibikoko dutunga nk'imbwa, ubuyabu canke se n'inyoni zo mw'ishamba, zikunze kumenya mbere yuko ikintu gikomeye nka nyamugigima canke ukunyiganyiga kw'isi kose kugomba kuba. Iyo bibaye bimenye ko bigiye kuba, bibura amahoro ndetse n'ibishoboye guhunga birihungira. Aha rero tugomba twige turisunze kuraba ko kenshi na kenshi hari igihe natwe abantu tubura amahoro, ntiturubone uburuhukiro, ariko atari kubera tubiburishwa n'ikindi kintu, ari kubera twabibuze kubera twagararije Imana. Na burya Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyavyaha. Aho turi bwisunge cane kuraba, turaza gusanga amasomo ava mu guharura. Ibice turaba ni guharura igice ca 11, guharura igice ca 12, guharura igice ca 13 n'igice ca 14. Turaza kongera gusubira turabe muri Abikorinto ba mbere igice ca 10 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12. Reka turabe mu gice ca 11 mu guharura. Haravuga ngo abantu bidodombeye Uhoraho, maze bidodomba kubw'ubuzima bari babayeho mu bugaragwa, maze bishavuza Uhoraho. Uwo mwanya nyene uburake bw'Uhoraho buraziriringa, umuriro uturira uyigiza abantu 1000 co kumpera yaho bari bashagaje. Aha barashavuje Imana, maze abantu baraza baririra Mose bamuririye, Uhoraho arumva arabakiza. Ariko bidatevye hongera kuza gutera akagwi kandi k'abantu baraba abanyamahanga, ariko bifatanije n'Abisirayeli mu gusohoka Egiputa. Batangura kwidodomba bavuga ivyiza barira muri Egiputa, kuko si bose bari bameze nk'Abisirayeli, bobo bari bagowe nkabo. Muri Egiputa bobo bararya neza, maze batangura kwipfuza vya bitunguru, za tungurusumu, byo kurya biryoshe barya, n'Abisirayeli batangura kuvyipfuza, ndetse bararira bavuga ngo nta kindi co kurya dufise hano atari iyi manu. Manu cari co kurya ciza cerekana Yesu Kristo nk'umukate canke se umutsima w'ubugingo. Ico kurya cazira igihe kandi cava mw'ijuru, gitanzwe n'abamarayika b'Imana baza kukigabura. Imana y'ubwayo yarakirekura buri musi wari wese agatora ibimukwiriye. Ariko Abisirayeli baridodomvye biracavuza Imana. Aho tuhigira ilesoni ya mbere canke se icigisho ca mbere c'uko muko tubaho kose, mu vyo dukora vyose, ntidukwiriye nk'abana b'Imana kwidodombera Imana, yaba ari kubw'ubuzima bwatubereye nabi. Icibagiwe co
ni ukwifatanya n'abanyamahanga batigeze bamenya data wacu wo mu ijuru mu kwidodomba no mu kwipfuza ivy'isi itanga, ndetse tukahora Imana ko ibitubuza maze tukayidodombera. Ako kanya nyene tuguca tubona ko umusavyi Mose umwe yabasabira Imana ikabakiza umuriro, nawe yagezwe ko n'ikibazo cyo kwidodomba. Ese urashobora kuba widodomba cyane bigatuma abantu Imana yicaguriye nabo bacumura nk'uko wacumuye? Twirinde cyane kwidodomba kuko bidushira ahantu atari heza. Dukurikije muri no lesson tuza gusanga ko Mose nawe yaragiye imbere y'Imana aravuga ati ese Mana, bano bantu wampaye kubera ko wabampaye, je ndi se wabo kubera ko ushaka ko ndabatwara aho ushaka ko ndabashira. Kuno turabona ko Mose mu kanya gato nawe yabaye nk'umuntu agenda kuburanya Imana kuko abantu bidodomvye. Iyo n'iyindi lesson. Uragabe mukundwa, wewe uri kurumviriza ino audio, wewe turiko turifatanya kino cigisho, ntukidodombera Imana canke ngo uyiburanye kuvyo ibintu bibi abantu bakoze, kuko Imana ni Imana yama iboneye, ni Imana ikiranuka, Imana nta caha na kimwe ifise. Aha rero twarabonye ko abantu bamaze kuririra inyama, Imana yarabahaye inyama, ariko uburake bw'Imana burongera buraziriringa, maze ibyo basavye barabizira. Ndetse usomye ku murongo wa 33 ngo izo nyama bakizishinze ko amenyo bakizirya, uburake bw'Uhoraho buraziringira abantu bose baziriye. Uwo mwanya nyene haza ingwara irabafata, barapfa benshi. So tuzoze twitonda cyane mu byo turiko turasaba Imana. Ese Imana uriko urayisaba iki cyotuma igushavurira ikabona ko wataye umurongo utariko uragenda nkuko ushaka? Ntidushobora kwinjira mu kiruhuko c'Imana mu gihe turiko turagarariza ivyo yatugeze. Aho tuca tubona muri mu guharura 12 umurongo wa 1 kugeza 13 ko hariho n'abandi babaye ibigaba, bagabira Imana barayigarariza. Aha ni Miriyamu na Aroni, bahora bayobora canke batwara Abisirayeli babajana mu gihugu casezeranwe. Bose Imana yarabakoresha, bose barabasavyi n'abasavyikazi b'Imana, bose Imana yari yarabahezagiye, ariko yahisemwo Mose iramucagura kugira ngo azoze araganira n'Imana imbona nkubone. Ivyo ntivyabanezereza, maze batangura kwidodombera Mose. Eka baranavuze ngo uriya mugore afise w'umwirabura bite vyiwe. Ariko ico bankira Mose nuko Imana yari yacaguye kwivugana na Mose gusa. Ubwo bugarariji bwabo butuma Imana itabishimira, arabahamagaza maze ibabwira ko yacaguye Mose kubera ari umwana wayo yitonda. Kandi Imana ari Imana, tudakwiriye tuyibazagiza tubaza ivyo yacaguye gukora twisunze uko twiyumva canke ubwenge bwacu. Ntidukwiriye kuburanya Imana. Imana si umwana wacu canke umuntu ngo tuyiburanye. Ikindi nacyo turabona ko abana ba Isirayeli baragiye bagera mu gihugu, bagenda gutata kugira bakire ico Imana yabasezeranije, ariko uwo mwanya nyene bagiye bazana inkuru itari nziza. Baje bavuga ko ahantu ari igihugu ciza, abantu barimo bakeza, ariko uwo mwanya nyene baca batangura kuvuga ibintu bitajanye ngo ni igihugu kirya kikamira abacu. Ivyo ni ibintu vyari inkuru y'incamugongo ataho yari ishingiye. Bino bintu vyose rero turabona yuko Abisirayeli bino vyose vyatumye bayoba, baca ahantu Imana itari yabasezeraniye. Nuko rero mu Bikorinto ba mbere 10 umurongo wa 1 kugeza kwa 3 turiko turahabona ikintu gikomeye cyane. Paulo ariko atubwira ngo bene data, si ngomba ko mutamenya yuko basokuruza bose bari munsi ya cagicu, kandi yuko bose baciye hagati ya cakiyaga
cigabanije. Ngo bose ngo bagize iki? Ngo baraje maze bayoborwa na Mose, ariko ivyo bakoze vyose no kugarariza kwabo no kunanirwa kwinjira muri Kanani mu gihe cari categuwe, ngo vyabayeho ngo kugira ngo bigirike, ngo bitubere akarorero twebwe dushikiweko n'imperuka. Eka n'umusavyi w'Imana Ellen White arabitubwira mu gitabo cha Testimonies for the Church, uravye volume ya mbere page ya 609, aravuga ngo neretswe Isirayeli ya kera. Hano yakavuga ngo but two of the adults of the vast army that left Egypt entered the land of the Canaan. Ngo abantu bonyene bari bakuze bashitse muri Kanani n'abantu babiri bonyene. Their bodies were strewn in the wilderness because of their transgression. Ngo abantu benshi ngo barapfuye, ngo imirambo ngo yari yuzuye itagaguje mu bugaragwa ngo kubera batumviye nde Imana. Na Mose hamwe yavuga ngo vyoba vyizunyishe ngo hako ngo jewe. Kenshi na kenshi nituza dusenga Imana tuyibwira ivyo ikora, tuzoze twirinda kugira ngo Imana ntituyishavuze. Na Mose ari Mose umusavyi w'Imana ntiyashitse Kanani kubera yuko ntiyumviye. Twumvira Imana. Hano arabandanya ndasoma muri rw'icyongereza ndagira translate. Modern Israel are in a greater danger of forgetting God and being led in idolatry than were his ancient people. Ngo abantu b'Isirayeli ya none canke Isirayeli y'uno munsi nibo bari mu kaga gakomeye cyane ko naniza Imana canke se kutumvira Imana kurusha abisirayeli ba kera. Ngo many idols are worshipped. Ngo muri kino gihe dusenga ibigirwamana vyinshi, even by professed Sabbath keepers. Ngo n'abavuga ko bakurikiza isabato bafise ibigirwamana vyinshi. God especially charged his ancient people to guard against idolatry. So hano turabona ko Imana yabwiye abantu bayo bakera ngo ntibazosenge ibishushanyo. Bariko muri no minsi dufise ibishushanyo vy'ubwoko butandukanye turiko turasenga gusenga Imana ya mwijuru. Iyo ni Testimonies for the Church. Hano kwa ngo history of the wilderness of the life of Israel was chronicled for the benefit of the Israel of God till the close of time. Bisobanura yuko Imana yaduteguriye biriya bintu byose irabitwandikira kugira ngo idutegure twebwe b'Isirayeli b'kino gihe bashikiwe ko n'imperuka. The record of God dealing with the wanderers in their marching to and fro, in their exposure to hunger, thirst, and weariness, and in the striking manifestation of his power for their relief, is fraught with warning and instruction for his people in this age. Ngo ibintu byose uko Imana yakoranye nabo, uko Imana yabacikanye yagiye bayobora mu buruhe bwabo, mu nyota yabo, mu nzara bari bafise, ngo yabigize kugira bitubere akarorero gakomeye kadashobora guhakanwa natwe abantu bashigizwe muri kino gihe. Muri make everything, ibintu byose tubishize hamwe turabona yuko purpose ikomeye ni muze turabe ese twebwe turiko turinjira mu kiruhuko Imana yaduhaye canke turindushi n'abagararije. Nta mahoro y'umunyavyaha mwene data, nuraba uri kuragarariza Imana muri no lesson y'uno munsi ku isabato afternoon, isabato ku mugoroba, turiko itariki 3 z'ukwezi kwa kwindwi 2021. Tubona yuko Imana iriko iraduha warning ikomeye ko umuntu wese agarariza mpwemu yera, umuntu wese atariko arabona Kristo ko abambwe ku musaraba for him, avuga ati ndagupfiriye nuze ndakwakira wewe n'abinzu yawe, wewe nabunzanire unshira imbere, uwo ntashobora kwakira ikiruhuko Imana umuha. Ariko niturekura tukemera ko Imana idufasha, ikiruhuko turacinjiramwo muri Kristo nta kabuza. Nimureke dusenge. Data mwiza, Mana nzimurahera heza mu ijuru, nushimwe ko wewe ari we uduha imburi imbere yuko umutingito ukomeye uza. Mwami, ntitubura amahoro nk'ibikoko bifungiye mu maprizo, ibikoko bifunze, ahubwo turonka amahoro muri Kristo.
nuze uduhe kukumvira, nuze uduhe kwama tugukurikira. Mwami, shira ijambo ryawe mu ntekerezo zacu, shira mpwemu wawe yera mu mitima yacu, gendana natwe n'utuyobore kugeza udushikije iwawe amahoro. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. Mwene wacu mushikanje uri ngaha, tuzongera ejo twiga lesson yindi. Murakoze, Imana ibahezagire.